Shalom shalom bakunzi bacu, bakunzi ba Masebo One TV, turabasuhuje kandi tunabifuriza kugira Pasika nziza ku bizera Yesu Kristo. Uyu munsi turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Tukaba rero tubahaye ikaze mu makuru yacu, tugiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Uyu munsi ubaye uwa kabiri nta mbunda zivugwa muri Minembwe, nta bitero byo ku butaka cyangwa se drone bivugwa hariya muri Minembwe. Igisa naho ari igitangaza, kubera ko igihe gitambutse amezi abiri yose ashize, ari ibitero bidasiba, ari drone zidasiba. Rero uyu munsi ubaye uwa kabiri. Hanyuma Moise Nyarugabo, Maître cyangwa se Honorable Moise Nyarugabo yageneye ubutumwa Perezida w'u Burundi, tugiye kuza kugarukaho mu kanya. Hanyuma ku ndondo nayo ya Bijombo hakomeje kubera intambara, aho FARDC n'abafatanyabikorwa bayo arizo ngabo z'u Burundi, FDLR, ndetse n'abamayimayi bakomeje kugaba ibitero mu mihana y'abaturage b'Abanyamulenge. Nanone Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko atazigera akuraho ingamba z'ubwirinzi igihe cyose umutekano w'igihugu ciwe utizewe. Hanyuma nanone Perezida Trump nawe mu kimwaro cinshi c'aho ibihugu vy'i Buraya vyanze kumushigikira mu ntambara akomeje kurasa kuri Iran, ubu nyene ingabo za Amerika zikomeje kwibasira ibikorwa remezo bidafite aho bisana n'igisirikare. Ivyo abenshi bavuga ko ari ikimwaro, ari urukozasoni ku ngabo bizwi ko ari ingabo ziri porofesiyoneri cyangwa se ingabo z'icitegererezo, aho zitangiye kugaba ibitero ku bikorwa remezo vy'igisivile nko kurasa ku biraro, ikiraro c'ingenzi cane co mu muji rwagati wa Tehran, cagabweho nyene kigasenywa n'izi ngabo za Amerika. Ikindi nanone twavuga nuko Amerika, indege ya Amerika y'intambara yarashwe n'ingabo za Iran. Ibi navyo bikaba ari ikintu gishobora kuba gisa n'igitunguye Amerika, kubera ko yari indege bavuga ko ifite tekinoloji ihambaye idashobora kuraswaho n'uwo ari we wese, ariko mu makuru rero bigaragara neza ko iyi ndege nayo yamaze guhanurwa. Wa mugani ngo na nyina wundi avyara umuhungu. Hanyuma Tshisekedi nawe mu mugambi wiwe wo gushaka guhindura itegeko nshinga akomeje kwigizayo uwo ari we wese utamushigikiye muri uyu mugambi. Turaza kubigeraho dusoza aya makuru yacu. Bakunzi bacu rero, reka twongere tubahe ikaze mu makuru tugiye guhera mu misozi miremire y'Umurenge, aho ni mu Minembwe, aho uyu munsi ubaye uwa kabiri nta drone zirashe, nta n'igitero co ku butaka kibaye. Ibi vyose rero bikaba bije nyuma yaho mu minsi ibiri ishize FARDC yagerageje kugaba ibitero, haba mu kirere haba no ku butaka, ariko ibi bitero Twirwaneho ikaza kubisubiza inyuma, ndetse FARDC n'abafatanyabikorwa bayo arizo ngabo z'u Burundi, ariyo iriya takataka yose y'abamayimayi, bakaza kuhakubitikira cane ku buryo bagiye bahata n'imirambo y'ababo ndetse n'inkomere zabo. Nyuma yabwo ijoro ryakurikiyeho nibwo baje bagakoresha drone bakabasha kurasa ziriya nka mwabonye, inka zirenga 70 n'imisago, inyinshi muri zo zikaba zarapfuye izindi nazo zigakomereka mu buryo mu vy'ukuri bubabaje cane kandi buteye isoni ku ngabo z'igihugu
kugira ngo zigere aho zitangira gukoresha indege z'intambara kurasa amatungo y'abaturage. Ni ikimwaro ntekereza ko FARDC n'ingabo z'u Burundi batazigera bakira. Ni ibintu bizandikwa no mu mateka ko bakoresheje drone. Drone ni indege z'intambara mu by'ukuri zizwiho gukoreshwa aho intambara ikomeye cane, ariko ubu ngubu FARDC n'ingabo z'u Burundi bakaba barahisemo kuzikoresha barasa amatungo, inka z'abaturage. Ni ikintu rero gitangaje cane kandi c'urukozasoni kuri izi ngabo z'ibi bihugu vyombi. Nanone andi makuru yacu reka tuyakomereze kuri ubu butumwa Maître Honorable Moise Nyarugabo yageneye Perezida w'u Burundi. Ubu butumwa rero buragira buti, tugiye kububasomera, turagerageza kubusobanura nubwo nyene ururimi rudasobanura urundi, ariko ku bashobora kuba batumva igifaransa turaza kubibashirira mu rurimi rwacu kugira ngo mwumve ubu butumwa, kubera ko mu vy'ukuri burimwo amagambo navuga ko ari amagambo aremereye. Ikibabaje nyene nuko abwibwa abantu bapfuye umutima, abantu batumva, abantu batanashira no mu gaciro. Ariko ivyo ari vyo vyose ubu butumwa bwashoboraga kugira aho bukora ndayishimiye. Ubutumwa rero buragira buti mesaje yanje y'uyu munsi kw'itariki zitatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, ndashaka kugira ngo nigenere Perezida Evariste Ndayishimiye, Perezida w'u Burundi. Kw'itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka mw'ijoro habaye ikintu kidasanzwe mu muji wa Bujumbura, ikintu nibaza ko catumye abantu bose basa naho bagize ico bakivugaho. Ica mbere, mwumvise guturika kw'imbunda gukomeye ndetse no kuboroga kw'abaturage mu muji wa Bujumbura. Mwabonye mwenyene n'amaso yanyu uburyo umuriro wazamukaga mu kirere ndetse n'umwotsi mwinshi. Ica kabiri, mwumvise gutaka kw'abaturage, abarundi ndetse n'abarundikazi, kandi mboneyeho n'umwanya wo kubaha pore no kwifatanya nabo. Mwumvise ukuntu batakaga bavuga n'ubwoba bwinshi bavuga ati Yesu mwami turengere cangwa se dutabare. Habayeho abahasize ubuzima ndetse hari n'abakomeretse n'ibintu vyinshi vyarangiritse. Ntanze mpore ku miryango yose y'ababuze ababo. Ica gatatu, iki kintu cabaye mu buryo butangaje, ni akantu gatoya cane ugereranije n'ibikorwa abaturage b'abanyamulenge bakomeje guhura navyo mu minembwe. Ariko hari aho bitandukaniye, reka ariho mvuga. Iki kintu cabaye muri Bujumbura, nubwo cari kibabaje ku baturage, ariko cagize amasaha abiri wenda n'igice. Ariko hashize imyaka ine ibikorwa vy'ubwicanyi bikorerwa abatutsi haba muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. I Bujumbura, ivyabaye i Bujumbura yari accident, niko kuri. Sero n'ukuntu vyagiye bivugwa, n'inkongi y'umuriro yabaye. Ariko i Masisi, i Rucuru, vy'umwihariko mu Minembwe, ni umugambi wateguwe wo gusenya abaturage ku bushake.
ni umugambi wacuzwe uratunganywa neza ukaba urimo ushirwa mu bikorwa n'ubugome ngira ngo habe na satani azagera aho atangara. Ubu bugome bwashizweho sinyatire, hari sinyatire yawe n'iya mugenzi wawe wihasha ariwe perezida ariwe Felix Tshisekedi. Mbere yo ku itariki 31 z'ukwa gatatu i Bujumbura hari hatuje ndetse hari hageze n'igihe ubuzima nako nyuma yo ku itariki 30 murambabarira, nyuma yo ku itariki 31 Ubujumbura hongeye kugaruka ituze ndetse ubuzima butangira gusubira kuko bisanzwe. Minembwe ndetse n'ahandi kugeza n'ubu drone zirabombarda zirenga 100 zidahagarara, imbunda za mortier zirasa amabombe ndetse n'amagrenade n'izindi mbunda zose zishobora kwica abantu, urusaku rwazo ntirwigera ruhagarara habe n'umunsi umwe, haba ku manywa haba na nijoro. Minembwe ubu nyine niko imeze hashize amezi menshi. Igihe Bujumbura batakaga ntekereza ko bari bakozweho, hari abarize babashije kurira ariko Minembwe ubutaka kwabo kwagiye kwiyongera ndetse n'ubwicanyi bugenda bwiyongera mu gihe mwebwe muriko museka mwivugira muti abana bacu bageze ku co twashakaga cyangwa se abasore bacu bageze ku co twashakaga, bati ahubwo nimukomeze bana bacu, nimukomeze bahungu bacu, nimurushirizeho kugira ubugome. Icya kane yakomeje agira ati mu Minembwe mwebwe ingabo z'Uburundi n'abo mufatikanyije ari we umukuru w'ingabo za Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa banyu aribo Bazalendo, FARDC, abamercenaire, FDLR, murica abana, mukica abagore, mukica abakecuru cyangwa se abasaza mudatoye kugira ngo mwerekane urwego rw'ubugome ufite. Mugera n'aho mwica inka, mugasenya imirima, mugasenya ibihingwa biteye, mugatwika ibigega by'ibiryo, mbese aho abaturage bahunika ibiryo, aho mubashije kugera hose, imihana yose mubashe kugeraho, yaba inka, yaba intama ndetse n'imirima, aho hose murica mutanagize n'ico muvuga cyangwa se mugisha impaka uwo ari we wese. Igisobanuro kimwe mutanga gusa nuko atari intambara ahubwo ari ukurwanya ushobora kuba umwanzi, ariko ni ubushake bwo gukenera kwica mukoresheje uburyo bwose, haba kwicisha inzara, haba kuniga abantu, haba gusenya ubuzima, haba gutsemba ubwoko ndetse no guhakana uko bigeze kubaho, harimo no gucira urubanza rwo gupfa abariho ndetse n'abazabakomokaho, musenya ubumuntu, musenya n'ibyankenerwa byose bishobora kuzatuma uzocika ku icumu ryanyu adashobora nawe kubaho.
reka mpagarare, reka ndangiriza aha. Kubera ko kubabwira ibijanye n'ubumuntu cyangwa se n'agaciro k'umuntu kwaba ari nko guta igi, ni nko kubasaba ibigori, kuko uko umeze n'inshuti yawe ari we Tshisekedi, hagati aho ADF irica abantu, irica abakongomani babarirwa muri za mirongo, haba Beni, haba Mombasa, Mambasa, Bunia n'ahandi. Aha hose ndavuga ko hariho ibibuga vy'indege ashobora kwituraho kugira ngo ahumurize aba baturage b'abakongomani, ariko yahisemo kuguruka kugira ngo aje gutanga mpore ku baturage cyangwa se ku bihugu biha abaturage babo agaciro. Ndazi ko namwe ariko bimeze, kubera ko mutigera mubwira abaturage banyu, abasore b'abarundi barimo batakaza ubuzima haba mu misozi ya Minembwe cyangwa se muri Masisi. Wenda mushobora kuba mubifashe co kimwe na mugenzi wawe kuko ari nk'abamayibobo, ariko birababaje kuri ibi bihugu vyombi. Reka dukomereze amakuru yacu ku ndondo ya Bijombo ahakomeje kubera intambara, aho ingabo za FARDC n'ingabo z'Uburundi n'abafatanyabikorwa babo aribo Bazalendo, FDLR bakomeje kugaba ibitero mu mihana y'abaturage b'Abanyamulenge. Mu vy'ukuri ni ibintu bibabaje cane kubera ko ibi bitero bikomeje gushira ubuzima bw'abaturage mu kaga, ariko abaturage bahunga bava mu vyabo, kandi ahantu hose FARDC igeze n'iyi mayimayi ndetse n'izi ngabo z'Uburundi, bikaba rero bigaragara ko barasenya, baratwika imihana y'abaturage, barangiza ikintu cose babashije kubona. Ni ibintu rero mu vy'ukuri bibabaje cane kubona bakomeje kwibasira imihana y'abaturage bene aka kagene. Intambara rero aho yabereye ku ndondo, ni indondo iriya ya za Mitamba, ni hariya mu za Buhonde. Mu vy'ukuri biragoye kumenya vyinshi ku bijanye n'iyi ntambara kubera ko network nyene za hariya biragoye, kandi murumva ko abaturage batangiye guhunga bava mu vyabo, ariko nyene birababaje. Ni uyu ubaye umunsi ugira gatatu ingabo za FARDC zigaba ibitero muri kariya karere bafatikanije nyene n'ingabo z'Uburundi. Gusa amakuru turaguma tuyakurikirane, gusa nyene abashoboye bashobora gusengera abaturage. Murumva ko mu gihe ahandi hantu hose kw'isi barimo bizihiza Pasaka, abaturage bacu bari munsi y'amasasu, abandi bari mu bihuru, abandi bari mu mutekano mukeya n'ubwicanyi nyene. Murabizi ko hariya nta kindi ingabo z'Uburundi zigendereye na FARDC usibye nyene kwica abaturage. Reka nanone dusoreze amakuru yacu, nako dukomereze amakuru yacu kuri iyi nkuru. Perezida Paul Kagame yavuze ko atazigera akuraho ingamba z'ubwirinzi igihe umutekano w'u Rwanda hari abashaka kuwuhungabanya. Ibi yabivuze ubwo umunyamakuru yamubazaga nimba mu vy'ukuri ibihano bafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora gutuma bisubiraho bagakuraho ingamba z'ubwirinzi. Yagize ati ntabwo tuzakuraho ingamba z'ubwirinzi kubera ko ntabwo ushobora kutubwira ngo dukureho ingamba z'ubwirinzi
mu gihe abashobora guhungabanya umutekano wacu cyangwa se igihungabanya umutekano wacu utarimo kudiringa naco. Ubwo yashakaga kuvuga ko nubwo Amerika ivuga ngo bakureho ingamba z'ubwirinzi, ariko kandi ari ntaco Amerika ikora kugira ngo leta ya Kinshasa ibashe kunetraliza FDLR. Ikindi nanone yavuze yanenze biriya bihano, avuga ko mu by'ukuri ari igitutsi ku Rwanda kubera ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe biriya bihano mu gihe hari impande zibiri zasinye amasezerano kandi uruhande rumwe rukaba ntaco rukora, rero ntabwo byumvikana ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora gufatira u Rwanda ibihano kandi impamvu ituma bashiraho ingamba z'ubwirinzi zigihari kandi n'igituma bagomba kurinda umutekano wabo kigaragara. Nanone dusoreze amakuru yacu kuri iyi nkuru, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje guhura n'intambara itoroshe hariya muri Iran, kugeza aho Perezida Trump akomeje kwikoma ibihugu vy'i Buraya kuba bitaramushigikiye muri iyi ntambara yo kurwanya Iran. Iyi ntambara rero irakomeje kandi Iran nayo ikomeje kurasa cane yihora ku bihugu vy'inshuti za Amerika, mu kigobe c'Abarabu nko muri za Qatar, nko muri za Emirats Arabes Unis, na biriya bihugu bindi. Mu by'ukuri bikaba bigaragara ko nubwo Amerika yatekerezaga ko ishobora kuzaca intege igisirikare ca Iran, ariko igisirikare ca Iran kiracakomeje kwirwanaho nubwo bagiye bapfusha abayobozi babo, ariko mu by'ukuri baracihagazeho kandi bakomeje kurwana mu buryo Amerika itabitekerezaga. Mu kimwaro rero cinshi cane nibwo Trump yatanze itegeko ry'uko bagomba kurasa ikiraro c'ingenzi gikoreshwa mu murwa mukuru wa Teheran. Iki kiraro rero kikaba carashweho kigasenywa, ibintu mu by'ukuri abantu benshi babona ko bitari bikwiriye gukorwa n'igisirikare c'icitegererezo cangwa se igisirikare kizwiho kuba ari igisirikare gikomeye kw'isi, kurenga ku masezerano y'intambara yo kugera aho barasa ku bikorwa remezo bidafite aho bisaniye n'igisirikare. Ni igikorwa kigayitse cane, ni ikimwaro kuri izi ngabo za Amerika ndetse ni n'ikimwaro kuri Amerika. Gusa ikibabaje nuko aba bigize abarimu b'isi, ibo bagera aho barenga ku mategeko mpuzamahanga bakayavyola uko bishakiye, ariko kandi bakagaruka bagashaka kwigisha abandi ngo bo nibayubahirize. Yewe n'ushatse kwirinda kwifatira ingamba z'ubwirinzi kugira ngo arinde umutekano w'igihugu ce, ugasanga aba ngaba birirwa bavyola ibihugu vy'abandi. Nka Amerika murabizi ubushize yavyole Venezuela igeraho ishimuta perezida, ejobundi itera Iran, ibi navyo ni uguhonyanga amategeko mpuzamahanga, ariko bakagaruka ngo ko barafatira abandi ibihano ngo bavyola amategeko kandi aribo ba mbere batayubahiriza cangwa se bavyola amategeko mpuzamahanga. Dusoreze kuri iyi nkuru y'aho Perezida Tshisekedi akomeje kwigizayo umuntu wese udashigikiye manda ya gatatu ya perezida cangwa se udashigikiye umugambi wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo abone uburyo akomeza kwiyamamaza cangwa se kuyobora igihugu igihe cose akibikenereye. Nyuma y'aho Bahati Lukwebo Modeste agaragaje ko mu vy'ukuri manda ya kabiri Tshisekedi afite izarangira muri 2028,
Ibi vyababaje cane inkomamashi za Tshisekedi, ari nako guhita bamusaba bashiraho kumweguza ku mwanya wa deuxième vice perezida wa Sena. Ubu ngubu rero hakaba hagiyeho bemeje ko Norbert Basengezi Katintima ariwe ugiye gufata uriya mwanya. Katintima rero murabizi ni umushi wa hariya za Kaziba, ni umuntu bigaragara nyine gusa ko yishakira posita hariya n'amafaranga, ibindi vy'uko ashobora kubangamira imigambi yose ya Tshisekedi, ibyo ntabirimwo. Ni umucuruzi uri aho, uzakomera amashi perezida Tshisekedi mu migambi yiwe yo guhindura itegeko nshinga. Tubibutse ko ubushize kandi bakuyeho Vital Kamerhe ku mwanya wa perezida wa Assemblée nationale, kubera nyine ko nawe yarashigikiye uyu mugambi wo guhindura constitution. Vyabaye ngombwa rero ko yigizwayo, uwakurikiyeho ni Bahati Lukwebo nawe abigaragaje nawe yigijweyo. Ubu nyine ikigaragara rero ni uko Tshisekedi agiye guhindura constitution, agakuraho imyanya ya manda, hanyuma agakomeza kwiyoborera igihugu, dore ko yamaze kwimakaza umuco wa dictature. Abatavuga rumwe nawe abenshi ugize ngo avuge acibwa urubanza rwo gupfa, abandi nabo bagafungwa, abandi bagahunga igihugu. Murabizi abakoza bafatika hafi ya bose ubu nyine babarizwa hanze y'igihugu. Twavuga nka Moise Katumbi, twavuga nka perezida Honoré Joseph Kabila, twavuga nka Matata Ponyo, n'abandi benshi murabizi ko ubu nyine babarizwa mu buhungiro. Bakunzi bacu rero reka dusoreze amakuru yacu aha tubashimira, mukomeze mugire ibihe vyiza, Imana ikomeze ibarinde, mwari kumwe na Patrick Makombe.